Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye kuri ubu munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023 mutegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hamubandanye ushikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi umwanya ku mwanya kandi ku gihe narakugeza ko ingingo zihesheje gufatirwa mu nama shikiranganje ihejeje kuba nonyemerere ngushikirize ino nkuru itari nziza ivuga ko igitega hari umugabo w'imyaka 50 yatowe ikiziga mu murima w'ibigori uwo mugabo ni uwo ku mutumba Ngwingiri wa komine Bugendana mu ntara ya Gitega yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uwa 15 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 mu murima w'ibigori hafi y'ibarabara abamuzi bavuga ko uwo muhisi yari yiriwe aranywa inzoga nyinshi za kiki ndetse na savana kandi ko yari asanzwe afise ingwara y'intandara bikeka ko vyoba vyanse ko ajabuka kubera kaborerwe n'iyo ndwara yarasanganywe abajejwe intwaro muri komine Bugendana bahanura abenegihugu kwirinda kunywa inzoga ziborera ku rugezo rwo hejuru kuko zibononera ubuzima nayo kandi imuramvya hoho umurima w'ibigori waratemaguwe wundi nawo urasoromwa utarera n'abantu bataramenyekana kugeza ubu umurima wa mbere wononywe kuri uyu wa 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 ku mutumba Biganda muri komine Muramvya uwundi nawo ni mu bucagucagu bwo kuri uyu wa 14 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 buramatari w'intara ya Muramvya Ephraim Ndikumasabo hari kumwe n'abajejwe intwaro abarongoye ubutungane n'umutekano mu ntara ya Muramvya yahavuye yishikira kugira ngo ahumurize imiryango ibiri yahuye n'ubwo bugizi bwa nabi buramatari Ephraim Ndikumasabo haratera ivyatsi ubwo bukozi bw'ikibi agasaba abenegihugu kudoma ko urutoke abo bagizi ba nabi agasaba kandi n'inzego z'umutekano kunyarutsa amatohoza kugira ngo abakoze ubwo bubisha bahanwe vy'akarorero nayo kandi nonyemerere ngushikirize ingingo zihejeje gufatirwa mu nama nshikiranganje leta ngo iriteguye kugira uburyo higabanya mu mafaranga iriko irakoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 mu ntumbero yo kugabanya igihengeri kirimwo mu nama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 abagize leta bashikirije kwisubirwamwo ry'iryo bwirizwa ryisunze kandi itituka ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi kuko ivyo bitari vyashimangiwe ko mu neguro y'ibwirizwa y'amafaranga iriko irashirwa mu ngiro muri kino gihe kubw'ivyo ngo uburyo bwategekanijwe ku bikorwa bijanye n'inyubako canke gusanura ariko bikaba bitaratangura biravanwamwo bikazoshirwa ku rutonde rw'ibizorangurwa mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 ibikorwa bitegekanywa kurangurwa n'ibigo Obuha ARB ndetse na Fonike mu gice ca gatatu n'ica kane vy'uwu mwaka biravanwamwo kiretse imishahara igumamwo ivyo bigo bikazobandanya gukoresha amafaranga ari ku makonte yavyo guhagarika igurwa ry'amamodokari kiretse mu gisirikare no mu gipolisi mu bushikiranganje bw'ubutungane n'imodokari 8 zigenewe amashuri afise uburaro hambavu y'ivyo iyo nama shikiranganje hisaba kandi ko hogabanywa itagisi itangishwa ku isukari yinjira iva hanze kugira ngo abayirangurira hanze bayizane ku bwinshi kugwiza na kabiri itagisi ku modokari y'agaciro iyo umuntu aguze iyigira kabiri gusubiramwo ibijanye n'igaburwa ry'amafaranga atozwa nko mu masoko canke mu mazu y'ubudandaji aho hagati y'ibiro vy'igisagara ca Bujumbura na OBR ibice 20% vy'ayatojwe bizokwegukira ibiro vy'igisagara ca Bujumbura ndetse n'ibindi ese iyi nkuru muyakiriye gute mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire nayo muyari karavugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko mu gihugu ca Kenya ingenzi zose zo kwisi nta visa zigiye gusabwa zinjiye mw'ico gihugu
kuva muri Nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Umukuru w'igihugu ca Kenya atangaza ko kuva mu kwezi kwa Nzero bibiri na mirongo ibiri na kane ata ngenzi n'imwe yo kw'isi izosubira kwakwa viza yo kwinjira mu gihugu arongoye. Perezida William Ruto afashe iyo ngingo kandi inyuma y'aho aherutse gutangaza ko umunyafurika wese agiye kwemererwa kwinjira muri Kenya ata viza habanje kwakwa. Ariko ashikiriza ijambo rihuye no kwigina imyaka 60 ihaciye Kenya ironse intahe yo kwikukira, William Ruto yaratangaje ku mugaragaro ko kuva mu kwezi kwa Nzero bibiri na mirongo ibiri na kane leta yiwe igiye gukuraho ibijanye no gusaba viza ku ngenzi zose zije muri Kenya. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo politike nshasha, perezida wa Kenya yamenyesheje ko leta arongoye yamaze gushiraho ubuhinga bugezweho bw'ikoranabuhanga kugira habe umwidondoro bwa mbere ukwiye ku ngenzi zizoba zije muri Kenya. Biza gusigura ko ingenzi yose izoba ije gutembera muri Kenya izobanza kwemererwa biciye muri ubwo buhinga bwa none imbere yo kugendera ico gihugu. Ndi n'umunezero ntangere nk'umukuru w'igihugu ayoboye iki gihugu c'imboneka rimwe kubamenyesha itangazo rizoba rikomeye muri kahise. Iryo naryo nirijanye n'ingingo ya leta ya Kenya iherutse gufata. Guhera muri Nzero bibiri na mirongo ibiri na kane, Kenya igiye kuba igihugu kitaka viza, niko Perezida William Ruto yamenyesheje abari bitavye ivyo birori vyo kwibuka isabukuru y'imyaka 60 ihaciye Kenya yikukiye. Yongeye agira ati: Kenya ifise ubutumwa busanzwe ku bantu bose batuye ku isi. Karibu muri Isanga iwanyu. Ikinyamakuru The East African co muri Kenya candika kivuga ko igihe yariko ashikiriza ijambo mu nama mpuzamakungu iraba ivy'ihindagurika ry'ibihe yari kibera mu gihugu ca Congo Brazzaville, William Ruto yatangaje ko kuva muri Nzero bibiri na mirongo ibiri na kane igihugu ciwe kitazosubira gusaba viza ku munyafurika wese azoba yinjiye mw'ico gihugu. Ivyo Perezida Ruto akavuga ko yabikoze mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi biciye mu korosha uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu. Nayo mu bindi kandi, leta ya Tanzania yatangaje ko umunyagihugu wayo yitwa Joshua Moreri yaba mu gihugu ca Israeli ku mvo zo kwiga amashure ari mu bamaze kumenyekana ko yishwe n'umuhari w'iterabwoba Hamas. Moreri w'imyaka 21 akaba abaye umuntu wa kabiri w'umunyetanzania vyemejwe ko yishwe na Hamas inyuma y'uwitwa Clemence Mutenga bari banyuririjwe rimwe kuwa ndwi Gitugutu 2023 igihe Hamas yagaba ibitero bikomeye kuri Israeli. Niho kuri uyu wa 14 Kigarama 2023 umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Tanzania January Makamba abicishije ku rubuga rwiwe rwa X yatangaza ko vyamaze kwemezwa ko Joshua Moreri yishwe na Hamas kuwa ndwi Gitugutu 2023. January Makamba yagize ati: twamenyeshejwe na leta ya Israeli ko Joshua Moreri umwana w'umunyetanzania yari kwiga muri Israeli yahise yicwa ku munsi yafatiwe mpiri na Hamas kuwa ndwi Gitugutu 2023. Nk'uko dukesha iyi nkuru ikinyamakuru The Citizen co mu gihugu ca Tanzania, urupfu rwa Moreri rwatangajwe inyuma yaho y'indwi zitatu hamenyekanye urupfu rwa mugenzi wiwe Clemence Mutenga bigana hamwe muri Israeli. The Citizen ibandanya yandika ivuga ko abo banyeshuri babiri bishwe na Hamas bari mu banyetanzania 260 barungitswe muri Israeli kwiga amashuri ajanye n'ivy'uburimyi. Nayo mu gusozera ano makuru ntunyemerere nsimbire gato ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mushikirize ino nkuru ivuga ko ibanki nkuru BRB iriko iragabisha abamaze iminsi bibana amafaranga biciye mu vyo bita kuduzanya systeme pyramidale frauduleux canke ibikorerwa mu guhanahana amafaranga biciye mu vyo bita CIRC Saving Internal Learning Community canke ibirimba. Mu itangazo ryo kuri uyu wa 14 Kigarama 2023 BRB isigura ko abakora ivyo bikorwa bitemewe n'amategeko vyo kuduzanya ndetse bihanwa n'amategeko mpanavyaha bemerera abazanye amahera yabo ko bazobungukira inyungu y'umurengera kandi mu mwanya muto, maze abo bitwa abanyamitahe bagaca bahurumbira kuzana amafaranga yabo mw'ubwo busuma. Ababemereye inyungu z'umurengera bagaca banyikana imitahe y'abandi iyo babuze ayo babasubiza.
nayo ku vyerekeye ibirimba BRB ivuga ko hari uturwi tw'abantu bumvikana guhana ingurane zivuye mu ntererano cotisation kandi natwo ibikorwa vyatwo ngo ntivyemewe n'amategeko. Ibanki nkuru ibandanya imenyesha ko ivyo bikorwa vyose bihungabanya ubutunzi bw'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yemewe n'amategeko. BRB isozera itegeka ko amafaranga yose yatojwe muri ubwo buryo yosubizwa beneyo vuba. Yongera yibutsa ko ata muntu canke ishirahamwe rirekuriwe gukora ibikorwa vy'amabanki canke za microfinance atabiherewe uruhusha na BRB. Ese aho uherereye ivyo bikorwa hari ivyo uhabona? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ari naho nsoreje hano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi.